Oya mungu jengira nari mu bapfuye bongera kuzuka. Cye mwarazimye ko muguma muzima. Weti gatoya weti kwanza. Sukuzima. Hajurazi kumpanda. Ubutunzi buhari. Hajya kumpanda niho hantu hambere hajyamye indirimbo ziri hajya. Niho hantu hambere hajyamye impano. Hama uvuye kuzima munazima kanga. Rega urabona kujya kunibuji yaka nkukunye ihagaze. Izimye bizimye. Kugira nsuko byawe tubona. Nta bikorwa byawe tubona. Cye none nta bikorwa muri ko murabona. Ntabyo tuko turabona. Urumva ndiko nkoreranya barega rero umva simba bishira mu kabati. Urumva ndiko nkoreranya barega rero. Ndabihevye ndagiye. Koma ngaho. Koresha umwanya kugira ngo jewe ngarukane bifu nawe. Cange kugira ngo ivyanje nawe bizohere nuko azotunganya icumuryango nani no saho kimusaba. Kuko hari visha ataratunga ndaca babaza kuba yamutwe atankwano sivyo agaca agenda ku media ngo mfise umugore aryoshe gufite umugore aryoshe se kwasa ivyo yama yabivuze kuri kuba none yoba yabivuze ubujenge no fata bashiki biwe nkaca mpera ku wa mbere ku wa kabiri nguma mvuga ati bararyoshe bashiki biwe dusoka mu club atandukanye ari nka wo vyakira Yes bakunzwe pia TV mumeze gute muraho ndi Moses Angelo kabisa nkuko tuma tubakorera misi yose tubaha ibiganiro bimeze neza abakomedi y'amaririmbyi bo muri profane bo muri gospel kabisa nkuko rero mubona uyu munsi turi kumwe n'umukomedie twamubazaniye babandi babatwenza babandi babaruhura mu mutwe afisa stress ababuza akanyamurezo akakaronka muravuga ati ngo ninde ni the best comedian kabisa akabasanzwe rumwe mu hano mu Burundi rubyifatamo neza muri entertainment kabisa muri comedy reka ndamuha ikaze umeze gute man Imani banzi kwakire mu bantu bayo kwanza. Ibanzi yakire. Kuko Jesse numva amajambo yose ko yavuga uri umuntu kwijeve. Kubera iki? Oya gusa yo nako murambabara gatowe hama mbonda baramukije cyane. Aho muherere hose ndazi yuko harabiriwe harabaraye. Muri make cyane mubandanye mudutera intege mubandanye mudukurikirana mwongera mugishiramo n'ibirungo kugira ngo tugere kuri za ntambwe zanyu n'imifuza kandi murakoze cyane kubitaho. Kabisa the best comedian. Umeze gute rero? Ceni bokwe. Wahora higa muhungu. Oya mungu jengira nari mu bapfuye bongera kuzuka. Cye mwarazimye ko muguma muzima. Weti gatoya weti kwanza. Sukuzima. Hajurazi kumpanda. Ubutunzi buhari. Hajya kumpanda niho hantu hambere hajyamye indirimbo ziri hajya. Niho hantu hambere hajyamye impano. Hama uvuye kuzima munazima kangahe. Umvu usimye bupfuye. Hagiye uzimye bupfuye muri make kuko sinibaza kuzozima kagaruka rega urabona kujya kunibuji yaka nkukunye ihagaze. Izimye bizimye. Kugira nsuko byawe tubona. Nta bikorwa byawe tubona. Cye none nta bikorwa muri ko murabona. Ntabyo tuko turabona. Urumva ndiko nkoreranya barega rero umva simba bishira mu kabati. Urumva ndiko nkoreranya barega rero. Ndabihevye ndagiye. Guma ngaho guma ngaho. Siniko nakora rero. Guma ngaho tutangura ikiganiro rero. Yes comedian wewe rero usanzwe mu comedian nga mu Burundi. Oya banzu urindire kwanza ntunkwako Foden. Juyo umuntu Foden. Nta bikorwa byanje urabona neza by'ukuri. Ntajye tuko turabona man. Oya ubishira he none. Ndakora ariko. Niyo mpamvu abafollowers bavuga ati yarazimye. Oya ikibazo tugira nuko ibintu bibandanye biduga igiciro. Muri make tuvuze ati ku ruhande rwo kuzima mega ziragoyesha sivyo kandi n'abazironka baziruhiye bivanye n'ivyo birigwamwo bivanye n'ibiki kandi kindi naco kuzima ni mu mutwe iciza nuko nazimye muga nk'abanyihari ntarapfa nk'abanyiri muzima turibuka ugira ama content menshi nakoresha umwanya umwe mu ba influencers ujya ni Bofreman ariko ubu ntabwo tuko turabona ibikorwa ajya amabifu yahabaye n'ubu ntarahera oya umuntu arazima akazuka cange vyongewe ibintu birahera bikasubira bikagaruka sivyo koresha umwanya kugira ngo jewe ngarukane bifu nawe cange kugira ngo ivyanje nawe bizohere nuko azotunganya icumuryango nani no saho kimusaba kuko hari visha ataratunganya mushikanje urumva yamutwaye igikubi imana ndaca babaza kuba yamutwaye atankwano sivyo agaca agenda ku media ngo mfise umugore aryoshe gufite umugore aryoshe se kwasa ivyo yama yabivuze kuri kuba none yoba yabivuze ubujenge no fata bashiki biwe nkaca mpera ku wa mbere ku wa kabiri nguma mvuga ati bararyoshe bashiki biwe dusoka mu club atandukanye ari nka wo vyakira gute none ubu bigeze he mu muryango muri make umuryango warigeze kwicara uravuga ati reka twicare tumenye ico gukora sivyo nk'umuryango kuko ibintu aho bigeze koresha umwanya narabaye ikebuka tanga izo nkwano kuko burya inkwano nico kintu ca mbere mu muryango
ushobora kuvuga n'ijambo rikagenda. None nk'ubu atatanzwe naho muzokora iki? None mushiki wacu none ubona arasaza. Ko mutamugaruka. Oya murabe neza ko mutamugiye kumufata mu mugaruka. Nubu yogaruka nevyankiye hehe. Nevyankiye hehe nyene. Nubu nyene ndakubwiza ukuri nubwo yosara gasura kandi kuduga ndakurahira Imana yo mwijuru. Mushikanje cagaruka mu rugo. Kuko ntiyabuze icage. Nta kintu na kimwe yabuze naki. Ariko urabona ko mumaranye igihe kirekire kandi n'abana barabafise. Oya rega muri make hari abantu tutitahura. Vyanyira mu kutitahura. Kuko yaba harimo kwitahura je simba mbona yuko urugo rwakoresha umwanya kuri no mwanya ari warumeze kujya. Sivyo? Kuko uri umuntu utahura ufise umugore aryoshe singongo bivuge. Aha hari abantu benshi bafise abagore mani babahangayikiye kandi muvuga yuko amwambika iceye. Amwambika iceye muri make. Kuko icyo ukoze singombwa ngo ciratire. No gusuzugura umuryango. Nagakora gasuzuguro. Nanje nace ndaryongera ndarishirako numugabo wimbwa kugeza umuza azotanga inkwano hama vyongere kandi bibe habo umuntu muzima. Ubu twomuzana ngaha ivyo wobivuga? Ndabivuze ndarahiye. Wewe nyene the best. Nukuri kw'Imana yo mwijuru. Shake nce mfira nyene kuri no kamera. Yes, kumbure the best comedian. Uriko uraraba rero comedy za kino gihe murabona yuko industry navuga ati y'umuziki, industry y'amafilme akatera imbere ko abakomedie nabo twari tuzi barazimye. Reka ndabivuga uko abakomedie tuzi benshi barazimye. Biriko birapfira. Bo urabona hano biriko birapfira. Ku bakomedie ba kino gihe kora ubandanye ukora nka wa wundi uvuga ati ndacakeneye ubufasha. Sivyo? Ariko ntukora uvuga ngo narashitse. Uzi impamvu tugwa n'ingoga. Uzi n'impamvu tudashika. Nuko tubandanya tugenda nk'abashitse kandi tutarashika. Ariko watangiye uvuga yuko ngo ikibazo cy'amamega ngo yaduze. Aho kandi tugiye muri industry y'umuziki abanyamuziki naho amamega yazimvye baguma bakuza ama 1 million views ku ma YouTube yabo baguma bamenyekana. Man, kuna kitu wanasemaga kwa Kiswahili. Ndio. Usipogusa kitu hauwezi ukatoboa. Utakoze gukintu ntogitoboa. Ushatse kuvuga iki? Inamaanisha kama ni kusema kwamba kazi na dawa. Kazi na dawa. Toboa ukishapiga kile kitu afu chape kazi sasa. Nukuvuga nyimbo umupfumu w'iwanje we nyimba yarogeye mu kivodoka. Abandi nabo barogeye mu isafuriya, abandi barogeye muri douche. None umva tuzohurira he? Ushatse kuvuga yuko rero mwe mukoresha dawa. Bro ntukagereranye industry y'umuziki na comedy biranatandukanye kandi cyane kure niyo. Ariko mwese mukurira ku ma YouTube mukurira ku mantu zenya ku ma stage niko nabivuga ku ma podium. Ariko si cyo kimwe sivyo. Muri make D1 sivyo. Ntabwo yatangiye kuvuma bagasore bariye hit kera. Nivyo. None bagasore ntibari kuri hit. Igihe D1 aje bagasore bari he? Mutima wese urabona yuko oya ntukagereranye umuziki na comedy. Ni nkuko utogeranya umukameramani n'umujournalist. Aba bantu baratandukana. None mwebwe mukora iki kugira ngo namwe mubakubite hasi? Bo urabona nka twege ikintu twokora. Icambere nuko kwanza natwe twosaba abarundi nyene abadukurikirana bakabanza bagakunda ivyacu. Kuko uri umurundi utarakunda ivyawe. Ariko n'abanyamuziki ico kintu baracidoze. Bo nukuvuga muri market twege kitwishe ntidukunda ivyacu. Sivyo? Uzosanga umukomedi yo ngaha mu Burundi umukomedi nyene umukomedi ubwiwe hagufana ya komedi yiwe arakagenda kwikurikirana umuziki wa Diamond. Sivyo? Ukazosanga umuririmbyi w'umuziki nawe twege abakinyi ba filime twiko twikundira imiziki twiko twikundira imipira oreke yo gufuga ati reka dufatane amaboko kugira ngo dushike kuri ya ntambwe yacu. Muri make ntidukunda ivyacu kuko yaba dukunda ivyacu nibi biganiro dukora biba bigera kure kuko navyo biri mu bintu bihuza abantu. The best uvugishije ukuri aba managers banyu muri management bo babafashe gute? Bo bro kuri no mwanya management aho zigeze oya navyo nyene nibarabe bikebuki. Ariko benshi baravuga yuko iyo babahaye nibiraka muce mutangura kugara mucifata nabi cyo kibaho sivyo. Urazi impamvu nako ndakubwira yuko ibi bintu twege tubona kumenga twarashitse tutarashika. Uyu munsi ndashobora no gusaba nkaca bugufi ku bantu sivyo. Nkatakamba ati je nkavuga ati je ndacari mushasha muri game ndifuza mu supporting sivyo. Ya support nasavye ndayironse. Uyu munsi na wa undi yampaye support ndanamwibagira. Sinibuka yuko agihari kubera imigaro. Nukuvuga hari ikintu bita hit. Hit nayo umaze kuyibamwe ukabona kuyifise ubuzimye. Umaze kuzima naho bupfuye kuko bro narivuze ku mpanda burya hajyamye ubutunzi bwinshi. Yego. Ku mpanda hajyamye indirimbo nyinshi zitaririmbwe. Ku mpanda hari ibiganiro vyinshi hari ama content menshi ari ku mpanda.
iyo yari kuvuga kw'isi y'Imana ibintu vyari kuba bigeze kure muri make dukunda ivyacu tuzobaho man ndakese je nama ndavyivugira uzoshaka zonanyica kuko urabona nka Gasore man Gasore yawe yari undi muntu ari kwicara akabanza kiga akiga gute akaja mu ishuri oya kwiga su kuvuga ngo uje ku ishuri bro intebe y'ubuzi urumva intebe yonyene kwicara kujya ntebe ukiga irashobora kukwigisha kurusha ikaye utatoye ryaka kuko ikaye urayitora ukiguka boss mugabo wicaye kuri rya ntebe ukamedita ukiyumvira uraza kurutana wa wundi yayiciye kari mu ishure none udafise amafaranga iwanyu bagupostinga ari kupfuye naho nyene suko bovuga ngo bavuga ngo Imana yagukunze kuturusha muri make rest in peace none Gasore ubu kuri no mwanya ntiyazimye ntaho tubona ni kuvuga ko yavyitwayemo nabi wewe ubaza ko habaye iki mbona icahabaye kawaida bro nuko abantu babifashe minenegwe kawaida hari ukuntu ibintu bigiye kuryoha biba bizimye uno munsi uri kuri notive sivyo muga nk'umunsi wokora umuti ibiganiro vyawe rero bigashwara mu bantu niwo munsi wawe n'umubosi muzamupfuye ikintu kimwe ariko mengo ibintu vya Gasore byatangiye kuyangara igihe ijya groupe yabisambutse ndayibagiye bakina Bisangamani bro kuko sezo ya kabiri yagombe bandanye muri rya ntubize bariko barakora haca haba imyumvikane mibi yo kuri manager wabo nabo nyene bwabo batangiye kumva amabwirire ngo murarenze mani ngo muri abantu ngo bo ku rwego rwo hejuru basumaze kumviriza ivyo bintu ubupfuye uyu munsi urungano turiko dupfira hehe turiko dupfira muri kwa kwibona kumenga turashoboye kandi ataco dushoboye none ko mengo n'abakomediye benshi urabana na wawe tu aba bose bro novuga ni bose ikintu citwa kimwe nakubwiye hit umaze kubona ko kimwe coco yifise ubuzimye muri mako ugomba gukora ikintu kizima bandanye ukore muri bwa buryo bwo kuvuga ati ntaho ndashika muganda keneye gushika ugumane ya nyota n'inzara yo gukora kugira kuko nuza kukubona aravuga ati umuntu uvuma kuva iyo yasotereye arakwiye ubufasha uyu munsi ndashobora guparitaja video yanje nakinye nuwo mpaye link kabira gacambroka kuri WhatsApp none umva tuzotera imbere gute mu gihe mutarakunda n'ivyacu mu gihe je no guha urabona cyagiye ndi wavuga ngo umuziki ni uteye imbere kuturusha uzurabe link y'umuziki aha nishika siona link ya film iza gushika canke kumbure nuko mutabaha content irashe bo babifuza oya content zirimwo bro kuko zijya film na zijya comedy dukina n'inyigisho haraba dukurikirana kugira ngo biyigire je wabimbwiye kuko je harorore nikinira ikiyopeje sivyo hari umuntu ambwiye ati bro wowe nabijya bintu ukina biranakuviva ukina ibintu byo kandi bikurimwo ubuze gusubufasha mugabo ubwo bufasha tubusabe bande aba boss uyu munsi baraduha amakontra twamara kuyasinya twajamwo bakemera guta amafaranga mu gukina wowe urashobora gusora ni miliyoni 2 gukina filme mugabo umuntu yagutaho ati miliyoni 2 usoye ni nyinshi duhiraki nka zitandatu dukine filme hama iyo indi emiliyoni desa uze kuyihereza muri promotion y'ikintu cawe acabona kumengura murengereye kumbe promotion naco n'ikindi kintu tuba dukwiye no gushira mu masezerano dusinyanya n'abantu niba menya ko ugiye gusinya contrat y'ibihumbi 200 uramubwira ati none nyimba ndaguha ibikorwa uruhara rwanje rwo kumenyekana navyo bica bija ku ruhande rwawe niyo mpamvu uri kurabona abantu benshi muri no mwanya bariko barananirwa kandi aba boss benshi mu kuza nabo baca bashika batora babandi bamaze kuduga bashitse kumbe hasi hari abandi bapeti hari izindi mpano zihari bafise izindi mpano bazishizeho zikagaragara kugira ngo banadusupporting fite ushika kure Landry yarigeze kunyima ikiganiro igihe nakimusaba Landry promoter akantu nubu karacanja vraiment umugana naryohewe umunsi na posting igikorwa canje abari wa mbere yatangiye gukomanda nubwo yanyimye ikiganiro ariko tuze dupunguza sometime kugara uzi yaba ibi bintu tuja hamwe tukunganira nta kintu na kimwe kiba gicishwamo amajambo tuba tubayeho neza man ariko benshi mu babakurikira baravuga ati abantu bo muri entertainment naba indiscipline bivanye n'ukuntu bababona mu masite muhuye nabo kumbure bakaca biha iyo shusho iyo image bro bavuga yuko umukinyi w'amafilme canke umuntu ari mu entertainment nikiyo ca leta kuko no musi uko nza kuba nitwaye hari abadukurikirana man baba bifuza kutwigirako rero baba bashaka kutwigirako nabo bica bivana n'imyitwarire twe twitwaramo ni murabe ivyo dukora ntimurabe ivyo tuvuga canke murabe ivyo tuvuga ntimurabe ivyo dukora twambaye imibiri kandi twese turabana none nyimburi ngakwisi utagomba kumenya kuri kwishure ukiri kuriga hari wa mbere isi iraguha
ninde yabaye uwa mbere kwinosi uca umunzanira kuri uno mwanya ndamubone cenda muhi vyanje byose fise ndavyiyambure ninde turaba indiscipline kubera ko niko babibona mugato yarugiye dushira mu indiscipline twishakira kugira ngo ivyacu bikwege uyu munsi dushaka kurabe promo y'u Burundi hatabayemo ikintu cy'ubutandero umuntu ntashobora gukurikirana ibintu vyawe nico kunda kuko twege nyimba dushiramo burya butandero ni kugira ngo tubavugishe babandi badakurikirana ivyacu kuko abantu bakurikirana ibi bintu rangi ikiganiro tuko turakora ubu je sinicaye ngaha ku ntebe ariko hari uza ugikurikirana yibereye mu modoka hari uza ugikurikirana ariko arafungura hari undi aza ugikurikirana yibereye ariko araba umupira mugabo yashize gutera mu matwi hari undi aza ugikurikirana ari mu nduru gusa yirabire image bro bivana n'ingene umuntu aviva umuntu n'ingene amwiyumvamwo ariko hakogwana kugira ngo ukundwe wofu mugwana kugira ngo ivyawe bishike kure. Yes, the best comedian kabisa urakoze. Ariko kandi twibuka yuko abantu ba entertainment novuga ati nibo ba ambassadors ba image y'igihugu mu mahanga n'abanyamahanga bakamenya igihugu biciye mu bikorwa byanyu. Nigiki rero mwebwe muko murakora cyane mugiye gukora canke mubandanya mukora kugira ngo image y'u Burundi imenyekane mu makungu? Urabona buri munsi uko umuntu avuka havuka amakreation mashasha. Mugaya amakreation mashasha je sino yavugira imbere ya kamera. Ikiza no ko baba boss wo kuvuga ati reka dutanga amakontra. Amashira hamwe runaka kandi atakamura wa mama kabayeho n'abandaground bose babatora. Ni muduhe kontra basha natwe tubahereza iki. Tubaha abantu muduhe ivyunguka. Muri make niko twobivuga. Kuko hari amakampuni menshi ariko aragomba kuvuka uno munsi mugada afise uburyo bwa promotion aya makampuni rero natanga icizere ku bana b'abantu natwe dukore turabe yuko basi twovuga ati turavyishimiye tukavuga ati dufise kampuni runaka turiko turakorera hamaza creation twovuga ati turiko turitega gushira habona tudishirire muri vya bintu vyabo. Yes, kuko uyu munsi bavuga ko ibitambo bisabwe ikiguzi duhe natwe tuguhe ariko si ngombwa twege tuguhe wowe ntuduhe. Uyu munsi ababosi bariko badende bukigwa kubera iki ama creation yamaze kuryama abapeti bakiri hasi nibo bazi ibintu mani bavisa ya ma creation abandi bigira kara bari genre bamaze kuzima kera. No mu muziki dushaka unabira bino na dramati ntiyaje yigira kare umuntu ari hit cyane ntiyaje yigira kare umuntu hitime kare umuntu azi kuririmba none vyarangiriye he baorege bose baorege vyarangiriye he muri make ari ukuntu maze kwibaza ku bantu bagukuriye ukabisunga ko kubaburira indero hari abana baburira indero muri bino bintu batazi kwicara ngo bige. Yes, kumbure rero ko mukurangiza kino kiganiro cyacu urabwira iki abariko baradukurikira impanuro kuba followers banyu ababakurikira? Muri make je cyo nobwira ku badukurikirana ntihabe kwa kumenyerana sivyo kuko mwega mudukurikirana uruhande rumwe tubita abafana urundi ruhande tukabitwa abakunzi mugaje muri kuri je ruhande rwanje hako nogira umufana nufuma ngira umukunzi man kuko umufana arahindagurika. Uyu munsi ndaza gukora ngo nakoze filime ngo nishe naka nguru umwicanyi wabwa ufana buragiye ariko ico novuga cyo kimwe kwa dukurikirana tukiri kumwe vyose birashoboka dufatana ukuboko dutezanye imbere vyose bizogenda neza. Hamanda bibuse yuko ari opérateur capitale ku mbuga zimwe uruhara rwa filime nago ukeneye kubona filime genda wandikira films urashobora kubona ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ntushobora kubona vya bindi naka yavuze yuko atari karabona ibikorwa nubwo twazimye mugabo tuzozimurura abapfumu ntibapfa kuko umupfumu apfuye havuka uyundi turacaroga mpaka mwemeye. Yes, reka ndagushimire cyane the best comedian ku kanya uduhaye muri kino kiganiro man. Nanje ndabashimiye cyane kuba nanje mwanyumviriye ko ndabashimiye gose nubwo ivyo navuze ataco bimaze mugandazi yuko harabo biza kumarira ikintu nibaba bari kere benshi bikumva na bene bikumva na bene vyo ndakenda mama. Yes, bakunzi ba PTV aha niho turangije kino kiganiro cyo kumuna the best comedian kabisa no mu Burundi murabona yuko abatekereye impanuro nyinshi zidasanzwe kumuna Moses Angelo. Bye bye.